Mana nitugirire ikigongwe iduhezagire. Nitamanzurira umuco w'amaso yayo kuri twebwe kugira ngo inzira yawe imenyekane kw'isi, urukiza rwawe narwo rumenyekane mu makungu yose. Amakungu ntanezerwa atera impundu, kuko cira abantu urubanza rutunganye, ukagaba ibihugu biri kw'isi. Ibihugu nibigukengurukire Mana, ibihugu nibigukengurukire byose hamwe. Imana niduhezagire kandi isi yose yiva ikagera iyubahe.